Nongeye kubaramutsa amahoro y'Imana, nizera yuko muguwe neza mu banyu no mu vyanyu. Ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ndabaha ikaze muri uno mwanya muto tugiye gusangira iri jambo ry'Imana. Imbere yuko dusangira ijambo ry'Imana, nidondore amazina yanje, nitwa Nsengiyumva Fiston, nkaba ndi umukristo mwene data yavutse ubwa kabiri, nkaba nagiriye ubuntu bwo gukorera Yesu Kristo, nkaba nsengera mu ishengero rya Life Center mu Nyakabiga. Imbere yuko dutangura icigwa cacu cuno munsi, ijambo ry'uno munsi Imana yashize mu mutima, munyemerere aho muri dusengere hamwe kugira ngo dutangure icigwa cacu. Umwami Yesu, ndaguha icubahiro, ndaguha ikaze muri uno mwanya udasanzwe, aho ugiye kuganiriza imitima yacu, aho wateguye umutsima uhaza ubugingo bwacu kugira ngo turushirize kubaho dufise amagara meza mu buzima bwacu bw'impwemu, kugira ngo turushirize kubaho dusa nawe, turushirize kubaho tugenda dutambukira mu vyo waduhamagariye kandi tubayeho kubw'icubahiro cawe. Ndaguha ikaze muri uno mwanya tugiye gusangira ijambo ry'Imana, ngo ubane nanje je ngiye kurishikiriza, ncike juste akanwa kawe, ariko bari wowe ushikiriza iciyumviro n'intumbero n'umugambi ufise kuba ari kubarumviriza, maze icubahiro cose kirushirize kuba icawe, ni mw'izina rya Yesu Kristo. Ijambo ngomba ko dusangira turarisanga mu gitabo c'Abikolosayi, igice ca 3 umurongo wa 16. Abikolosayi igice ca 3 umurongo wa 16 aravuga ngo: ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe rigwiriye, riri mu bwenge bwose, mwigishanye, muhanurane, muririmba zaburi n'indirimbo n'amatazirano y'ivyampwemu, muririmbira Imana mu mitima yanyu, mubiheshwa n'ubuntu bwayo. Imana ishimwe cyane. Ijambo fise mu mutima wanje muri uno mwanya tugomba gusangira, numva Imana yashize mu mutima wanje, ni ijambo rivuga ngo akamaro k'ijambo ry'Imana mu buzima bwacu. Akamaro k'ijambo ry'Imana mu buzima bwacu. Ni ijambo rigiye kongera kudufasha, kongera kandi kwibutsanya ku ruhara rudasanzwe kandi ntasubirizwa mu buzima bwacu, uruhara rw'ijambo ry'Imana kandi ruri ntasubirizwa mu buzima bwacu canke mu mitima yacu. Ijambo ry'Imana rifise uruhara rudasanzwe canke importance, responsabilité ikomeye kandi ntasubirizwa mu buzima bwacu, mu bijanye n'ico rigenda rikora mu buzima bwacu. Turi mu myaka novuga nti y'igihe c'iherezo. Bibiliya yita ino myaka turimwo imyaka y'igihe c'iherezo, ni imyaka turiko turabaho cyo no kwita dispensation ya nyuma, kubazi amakuru n'amateka canke kahise ka Bibiliya canke ibihenzwe vyagiye bigenga amakuru y'isi canke amateka y'Imana ivuga kuri ino si. Dispensation turimo no munsi, dispensation yitwa ubuntu, aho iki dispensation turimo canke bino bihe turimo ari bihe vy'iherezo vya nyuma. Ata yindi dispensation izoza, kuba tumva igifaransa dispensation no kuvuga ni bihe bigenga, ni bihe Imana ivuga canke ni bihe prophétique, bihe vy'ubuvugishwa vyagiye birabaho ku isi ama generation ku yandi canke urunganwe ku rundi, aho igihe kimwe cashobora kuza hakaza ikindi. Nk'akarorero, harabaho igihe c'ubuvugishwa, harabaho igihe c'ivyagezwe, harabaho igihe ca innocence, harabaho ibihe bitandukanye, ariko ubu turi mu gihe c'ubuntu, aho ari igihe ca nyuma imbere yuko Yesu Kristo agaruka gutora ishengero. Kino gihe rero c'iherezo turimwo ni igihe no kwita igihe kitoroshe, aho ushobora kuraba uno munsi ngene isi iriko irayoborwa canke isi iriko iragenda, abantu bagenda babaho, ukabona yuko turi mu myaka ijambo ry'Imana canke hari ibimenyetso vyinshi bigenda vyerekana yuko ijambo ry'Imana rigenda rikengerwa canke rigenda ryirukanwa mu buzima bw'abantu no gushika mu bizera. Aho ijambo ry'Imana ubona ko hari ibimenyetso vyinshi vy'ibintu biza bitumbereye kugwanya ukuri kw'ijambo ry'Imana mu bisata bitandukanye vy'ubuzima bwa misi yose. Nk'akarorero, haba mu miryango uyu munsi, mu mafamiye,
urabona yuko mu miryango itandukanye ijambo ry'Imana rigenda ririrukanwa mu miryango, ijambo ry'Imana rigenda rirakugwaho ritagihabwa agaciro hagati y'abubakanye mu ngo n'imiryango. Ijambo ry'Imana ntirikiri considéré canke ntibakigisunga. Uno munsi ni gake ubona abagabo bagicifuza kubaka urugo rwabo nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Uno munsi ni gake uzobona umugabo yiyumvira kubaka urugo rwiwe canke kuyobora urugo rwiwe bivanye n'ijambo ry'Imana rivuga, kubera ko turi mu myaka hari ibintu byinshi, amakuru menshi, ubuhinga bwinshi bugenda buravuka, aho tugenda turaronka ivyitwa ngo n'ubumenyi biza biva mu bahinga batandukanye, rimwe bikaza bitumbereye mu ngo zitandukanye bikigisha umugabo ngene akwiye kubaka. Rimwe ugasanga uyu mugabo hari n'igihe akurira mu mico y'iwabo canke rimwe na rimwe ugasanga iyo mico ntinameze neza. Ivyo byose ugasanga nivyo bimusunika canke nivyo bidekrive ngene agomba kubaka urugo, aho usanga abantu b'abagabo batakisunga ijambo ry'Imana kugira ngo bubake urugo rwabo nk'uko bikwiriye canke nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ingene umugabo akwiye kubaka canke ingene umugabo akwiye kwifata mu rugo rwiwe. Co kimwe n'abadamu canke abagore aho usanga uyu munsi batakiha agaciro ijambo ry'Imana. Waragize mariage, urubaka urugo rwawe, ariko ntiwigeze ugira icifuzo n'umutwaro wo kumva yuko ugomba kubaka urugo rwawe par rapport y'ingene iciyumviro kiva mu ijambo ry'Imana kikubwira kubaka urugo rwawe. No gushika mu bana uyu munsi hari inyifato zimwe zimwe usanga zitandukanye canke zihushanye n'ijambo ry'Imana, aho usanga rero muri rusangi urugo rutakirongowe canke rutakicubaswe nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. N'abantu bizera canke abantu bakijijwe, abantu bakurikiye Kristo, ugasanga mwarizeye Kristo mugabo mu rugo rwanyu ingene mwubatse urwo rugo canke ingene muyoboye urugo, ingene urugo rwanyu rukwiye kubakwa ntimugwubatse mushingiye ku ijambo ry'Imana rivuga, ariko mwubatse urugo rwanyu kumbure mufatiye ku vyumviro mwarahuye hirya no hino. Ego urashobora kuronka ivyumviro vyiza, impanuro, urashobora kuronka abagutekerera impanuro kuvuga munsi ugiye kubaka, abakubarira ingene ukwiye kwifata n'ibindi bitandukanye, ariko unyemerere ndakwibutse yuko nta mpanuro ikomeye cyane y'ingene wo kubaka urugo rwawe isumba iciyumviro gikomoka mu ijambo ry'Imana gishobora kuyobora urugo rwawe kandi ukagubaka neza cyane. Ahandi hantu no munsi dushobora kubona yuko ijambo ry'Imana rigenda rirasuzugurwa na hana ahubwo ryari rikwiye guhabwa agaciro ni mwishengero, ni mu nzu y'Imana. Uko imyaka igenda muri kino gihe cerezo urashobora kurunguruka mu mashengero amwe canke mu bibanza bimwe bimwe bihuriramwe abizera, ukabona yuko hariho akantu kameze nk'umutego Satani yagiye arazana mu bakristo, aho ubona mu bakristo ijambo ry'Imana batakirikunda cyane, batakirifitiye inyota, aho usanga ibindi vyose birakogwa, ibindi vyose birahabwa agaciro, ibindi vyose barashiramo inguvu, ariko ukabona ikintu cose gihamagarira abantu kuba mu ijambo nta nguvu. Aho usanga atamwanya w'inyigisho mu mashengero, atamwanya wo kwiga ijambo ry'Imana, atamwanya wo kurimbura, ibindi vyose ugasanga barabironderera umwanya. Ariko unyemerere ndakubwire, ushobora kuba uri umupastori, ushobora kuba uri umurongozi w'ishengero, ushobora kuba ufise igisata kanaka canke igikorwa kanaka c'ivyimwe murongoye. Unyemerere ndakubwire ngo ugomba kuba umukunzi w'ijambo ry'Imana, ugomba kuba umugenzi w'ijambo ry'Imana, ugomba no gukundisha burongoye ijambo ry'Imana, kuko imbere y'ibindi vyose canke ikintu cose twoba turimwo canke ikintu cose twoba twifuza gushikako, reka ijambo ry'Imana ricika umushinge, ricika inyota n'inzara igomba kuranga yaba wewe canke burongoye. Alleluya. Ikintu mpora mbona no munsi mu mashengero, hariho n'amashengero ushobora kubona canke mu bibanza bimwe bimwe bihuriramwe abizera, aho ubona abantu bashobora kuba mu mwanya wo guhimbaza no gutazira biciye mu ndirimbo, bakaririmba bakagira bya bindi vyose, ariko hagera umwanya w'ijambo ry'Imana ukazubona bamwe baratangiye gusohoka. C'est comme si ivyari biryoshe biraheze, ivyari bishushe birarangiye, ubu hinjiye ibisinziriza, hinjiye ibintu mengo ni vyaho vyovyo, hinjiye ibintu mengo ni ibintu by'abatama, ariko ibintu vyari bishushe vyaheze. Reka ndakubwire ngo indirimbo zo gutuma wumva unezerewe, zo gutuma wumva uryohewe, zo gushusha, ariko ijambo niryo rifise inkomezi zo kuguhindura. Ijambo niryo rifise inkomezi zo gutuma ushishikara kuba umukristo mwiza kandi afise amagara meza mu buryo bw'impwemu. Mbona ndabibona no munsi no mu baririmvyi, mbona ndabibona no munsi no mu bavuza ivyuma mu rusengero, aho ubona umwanya w'ijambo ry'Imana ugeze ukazubona barasohotse, ukazubona ntibibaraba bobo, bakagaruka rimwe na rimwe pasteur ariko araheza kwigisha canke umuvuga butumwa yishije kwigisha, bakaza nyene bagafata ivyuma bagasubira kuvuza biviriye bamwe hanze, ntubuzi niyo bateramiye. Rimwe ukabona abantu bakora muri za protocole canke bakora mu bisata bitandukanye, umwanya w'ijambo kamengo ntubaraba, baraje gukora akazi, baragiye hanze bararindiriye pasteur aheze kuvuga hanyuma bacaza. Ariko nyemera ndakubwire ngo
ijambo ntiryagenewe bamwe, ntiryagenewe abacanke bariya. Nawe ufise umuhamagaro canke nawe ufise igikorwa usanzwe ukora mu rusengero, nawe ijambo ry'Imana urarikeneye, ayo magaro urayakeneye. Yesu yavuze ngo umuntu natungwa n'umutsima gusa, ariko atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Uhoraho. Urakeneye ijambo rigutunga, urakeneye ijambo rigukomeza, urakeneye ijambo rigufasha, urakeneye ijambo riza kubaka ubuzima bwawe bw'impwemu. Haleluya. Ikindi naco cyagiye gituma uwo mwete nako karurumbo k'ijambo kagenda karagabanuka mu bana b'Imana no munsi mu rusengero. Nibindi bintu mbona bigenda vyibonekeza uyu munsi, nk'akarorero ni ibintu bijanye n'ubuvugishwa, ibintu bijanye n'abavugishwa. Abavugishwa ni beza kandi abavugishwa ijambo ry'Imana rirabarekonesa. No muri Nouveau Testament umuvugishwa aremewe kuko no mu mabanga 5 Kristo yatanze harimo ibango ry'ubuvugishwa. Ariko nyemere ndakubwire ngo reka imbere yuko uhura n'umuvugishwa ubanze kwanza uhure n'ubuvugishwa bw'ukuri budatewa n'amakenga bukomoka mu ijambo ry'Imana. Uno munsi ndabona abakristo benshi baza mu rusengero akazindukira muri eglise atagiye afise inyota yo guhura n'ijambo ry'Imana ngo yige bamwigisha ijambo ry'Imana, bamuzingurure Bibiliya bamwigishe, ariko akagenda tout juste afise inyota yo guhura n'umuvugishwa ngo ndakeneye icyo avuga kuno munsi, ngo ndakeneye icyo no munsi aza kumbarira. Rimwe ugasanga abakristo bamwe baranatashe batsitaye kubera ko umuvugishwa atamuvugishijweko, atasha babaye yumva umengo abandi bose babavuze ko ariko we ntibamuvuze ko, agataha yumva arababaye kubera ko ni ikintu cyamaze kwinjira mu bakristo batari bake, aho basigaye baza bakumva bafise ubunebwe bwinshi bwo kuzingurura Bibiliya ngo bisomere bumve icyo Imana ibaganiriza, bumve icyumviro cy'Imana gikomoka mu ijambo ryayo, ariko kumva bafise inyota nyinshi yo kumva bashaka guhura n'umuvugishwa abavugishweko, hama bamuvugishwa ko akumva arahembutse. Naha anyizosanga kenshi hariho n'amasanganya menshi cyane mu bakristo, rimwe bagahabwa n'ubuvugishwa butari bwo, ariko kubera ko badafise umuco ukwiye mu ijambo ry'Imana ngo bimwe baje no kubisuzuma, bimwe bashobora kubidiscerna, bakagwa mu masanganya menshi cyane, bakisanga mu bibazo bikomeye kubera ko bahawe ubuvugishwa ariko imizi yabo idasanzwe ishinze mu ijambo ry'Imana. Nigeze kumva amakuru igihe kimwe ahantu umuvugishwa yavugishijwe abwira umugore afitaniye abana n'undi mugabo, aramubwira ngo ujya mugabo mubana si uwawe, ngo Imana inyeresa atari uwawe. Umuntu bari babanye imyaka n'imyaka, umugore atashe mwira arabwira umugabo wiwe ngo vy'ukuri ngo wewe nturi umugabo wanje, ngo mu masengesho bambariye profeti yambwiye yuko wowe utari umugabo wanje, wewe nturi umugabo wanje w'isezerano. Batangura kwiyumvira ingene boca bavana n'ibindi vyama vyabaye. Abo bantu ugasanga bagiye gukora amakosa menshi cyane canke bagiye mu butamenya guteye ubwoba kubera ko bahawe ubuvugishwa, mugabo kubera ko badasanzwe bari ancré mu ijambo ry'Imana canke bashinze imizi mu ijambo ry'Imana, bakaca bisanga mu masanganya akomeye aza konona ubuzima bwabo. Ndagusengeye ngo naho uja kuri eglise, naho ufisa usengera, naho uhora uja gusenga, ariko ndagusengeye ngo Imana yongera inyota yo kwironderera ijambo. Waba uri muhira naho wakijijwe kuri sengero bari kwigisha, pastor akari kwigisha, ariko reka unyemerere utashe muhira urisome, utashe muhira ugironderere. Bibiliya ivuga ngo abakristo b'i Beroya ngo bari bafise imico myiza gusumba b'i Tesalonike. Paulo arabashima, nta kindi kintu yabashimiye, yaciye avuga kalite yabaranga. Yaravuze ngo abakristo b'i Beroya bobo ngo bafise imico myiza, ngo kuko niyo batashe muhira ngo baca basubiramwo bakaraba ivyo bize, bakaraba yuko ivyo umuvuga butumwa yababwiye bihwanye n'ukuri, bihwanye nico ijambo rivuga, bihwanye nico Kristo yemera. Ndasenga ngo Imana ikongera inyota yo kuba mu ijambo, kuko ijambo rizogufasha utambukira mu muco ukwiye w'ico Imana iriko iraguhamagarira. Si mw'ishengero gusa, ariko nuno munsi urabona yuko no mu bihugu canke mu bantu badesida ingingo zigenda zirafatwa uno munsi hirya no hino mu bihugu, urabona yuko ari ingingo zigenda zitumbereye kugwanya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ni ingingo zigenda zivuka ariko ukabona zitumbereye kugwanya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ingingo zifatwa ku isi, ibintu ugenda urumva uno munsi, ivyo vyose urabona ko Satani ariko arakoresha umururumbo mwinshi mu bantu kugira ngo bagende bagwanya ico ijambo ry'Imana rivuga. Iyo no munsi twumvise ingene ibijanye na homosexualité, guhuza ibitsina mu bisangiye bigenda biragwira, amategeko agenda arafatwa mu bihugu bitandukanye, mu muri amashinga amateka bakemeza ibintu, bakemeza yuko uvyaye umwana udashaka ushobora kuca ukorora iyo ndano, kuvuga ushobora kumwica, uravyemerewe n'igihugu. Ivyo byose ni ibintu bigenda biravuka, ariko wabiraba ukabona bitumbereye kugwanya ico ijambo ry'Imana rivuga. Ivyaha bigahabwa inkomezi, ivyaha bigahabwa ikibanza, kuko vyose bigenda bitumbereye kugwanya ijambo ry'Imana. Nico gituma mwene data ndagusengera ngo Imana igufashe, iguhe inyota y'ijambo, utambukire mu kuri, utambukire mu muco wose w'ico Imana iriko irakubarira. Haleluya. Rero ibi vyose rero bikaza bigomba kutwibutsa nk'abizera yuko
tukwiye guha agaciro ijambo ry'Imana, tukwiye guha agaciro icyo Imana ivugana natwe, tukwiye guha agaciro ijambo ry'Imana kugira ngo dushobore kurivomamwo ubutunzi bwose canke iby'agaciro byose Imana yaritekeyemwo kugira ngo bicike umugabane wacu. Alleluia. Paulo ngaho yavuze ijambo rikomeye twasomye mu Bikolosayi igice cya 3 umurongo wa 16, yavuze ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe rigwiriye riri mu bwenge bwose. Ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe ngo rigwiriye ririmwo ubwenge bwose. Aha anye Paulo atwigisha iki? Nuko inyuma yo gukizwa canke inyuma yo kwakira Yesu, umunsi twafata ingingo tugaha Yesu imitima yacu kugira ngo aducikire umwami n'umukiza, aduha ubugingo bwiwe, tubwakire muri twebwe tubugendane. Igihe Yesu yaza mu mitima yacu, inyuma yo kumwizera, ico Yesu aduhamagara canke igikurikira inyuma yo kumwizera, nuko tugomba kuba inshuti y'ijambo. Niki Paulo avuga ngo igikurikira rero canke igikenewe kindi cihutirwa, mubeho ijambo rya Kristo rigwiye mu mitima yanyu, mubeho ijambo rya Kristo rifashe ikibanza gikomeye. Ntiyavuze ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe gusa, ariko yarongeye ko ngo ribe muri mwebwe rigwiriye. Mu yindi mvugo, uzura ijambo ry'Imana. Hari umugani nkunda kumva bavuga ngo tout excès est mauvais, kuvuga ibintu byose bibaye byinshi ngo bicika bibi. Ariko nyemere ndakubwire ngo ikintu cyonyene kibaye cyinshi kidacika kibi ni ijambo ry'Imana. Reka ribe ryinshi muri wewe, kuko ryo ntirizoza rigwira muri wewe kugira ngo rikuyobeze, ariko zizoza rigwira muri wewe kugira ngo rizane ivy'agaciro n'ubutunzi bwose Imana igomba kubika mu mutima wawe. Alleluia. Dusome muri Luka igice cya 11 umurongo wa 27 gushaka ku murongo wa 28, haravuga ijambo rikomeye ngaha anye Yesu avuga. Haravuga ngo akivuga ivyo, umugore wo mwishengero ashira ijwi hejuru aramubwira ati, hahigwa inda yakuvyaye n'amabere yakonkeje. Yesu nawe aramwishura ati, cyane cyane hahigwa bumva ijambo ry'Imana bakaribungabunga. Hahigwa bumva ijambo ry'Imana bakaribungabunga. Anye Yesu yari karatanga inyigisho ahantu hari abantu benshi, nk'ahantu muri sale, ahantu hanini yari karigisha. Hanyuma hari umudamu yari muri abo bantu yari karigisha. Uyo mudamu ari karamuraba, wewe ntiyamuraba mu marori y'ivy'impwemu, yamurabira mu marori y'ivy'umubiri, akabona ingene Yesu ari umustare amenyekanye, azwi, abantu bose bamuhurumbira. Hama yamuraba acatangura kubona ingene nyina wa Yesu atomboye, kubona aravyaye umwana w'igitangaza nk'uyu, atangura kumuha amasifa wa mugani, atangura kumwemera, atangura kumuhayagiza. Araduza ijwi hejuru ngo harahiriwe inda yakuvyaye ngo n'amabere yakonkeje. Ariko ndakunda ino nyishu Yesu yatanze, ni nyishu itarimo ibigumbagumba, ni nyishu itarimo ibishobisho, ariko ni nyishu ishobora gutumbereza umuntu mu kuri kwica Imana imushakako. Aca mwishura ngo hahigwa abumva ijambo ry'Imana bakaribungabunga. Hahigwa abumva ijambo ry'Imana bakarifata nkama. Hahigwa abumva ijambo ry'Imana bakariha agaciro. Umuhigwe mw'isi si uwavyawe na naka, umuhigwe mw'isi si uwaronsa ntaba, umuhigwe mw'isi si ufise papa wiwe w'igitangaza afise amazu ngaho i Bujumbura, umuhigwe mw'isi si ufise ivyo onye wa mudamu we uri kurabona vyo ngaha muri ino si vy'umubiri wumva umengo nivyo by'igitangaza. Ariko Yesu yamwerese abahigwe bakomeye gusumba abandi bose, aramubwira ngo umuntu ahiriwe si mama wanje yamvyaye se amabere yanyonkeje. Mu yindi mvugo, umuntu wanje ahiriwe cyangwa umuntu wa mbere ahiriwe si uwo dufise icyo dupfana, si umuntu yankurikiye. Umuntu wa mbere ahiriwe si uwavuze ngo Yesu ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza. Umuntu wa mbere ahiriwe si uwavuze ngo Yesu ngo kuva uno munsi ngo niswe umwana wawe ngo tubaye inshuti. Umuntu wa mbere ahiriwe si umuntu azi amakuru ya Yesu. Umuntu wa mbere ahiriwe si umuntu wafise icyo bapfana na Yesu, kandi kirahari turafise icyo tugifanako. Ariko Yesu yamwishuye ijambo rikomeye rya standard, ni umuntu wa mbere ahiriwe nuwumva ijambo ry'Imana akaribungabunga. Mu yindi mvugo, urashobora kuba uri umukristo wavutse ubwa kabiri, ariko igihe cyose tumva ijambo ry'Imana ngo uryakire uribungabunge, wowe nturi mu bahirwe même si wavutse ubwa kabiri. Rero ngaha Yesu avuga ikintu gikomeye ngo uhiriwe nuwumva ijambo ry'Imana akaribungabunga. Mu yindi mvugo, aha nta byo gupendereya, aha nta byankunzi, aha nta byango Imana ngo ikunda bariya ngo ikaca yanka bariya. Aha anye si kibazo c'ibintu bijanye n'inyungu za naka, aha anye ikintu kijanye n'ico Imana ishaka na principe y'Imana canke ingingo ngenderwa ko y'Imana. Uhiriwe nuwumva ijambo ry'Imana, apana kuryumva gusa, ariko akaribungabunga akarigira ubuzima bwiwe. Alleluia.
uri umuhigwe mwene data niba ijambo ry'Imana wararigize ubuzima bwawe. Uri umuhigwe niba ijambo ry'Imana wararigize inshuti yawe. Urashobora kuba uraca mu bihe bigoye by'ubuzima, urashobora kuba uno munsi ata bintu vya grave uraronka, urashobora kuba utagaragara ku mubiri nk'umuntu afise ubutunzi bukomeye, urashobora kuba hari ibintu byinshi abisi birukira wowe utarashikako, ariko nyemera ndakubwire ngo nimba ijambo ry'Imana wararyakiriye, ukaribungabunga, ukaritambukira, ukarigira umugenzi, ukarigira inshuti, ukaririmbura ku murango no mwijoro nkuko Imana yabigiye Yosuwa, unyemerere ndakubwire ngo ivyo bizogenda neza kandi uzogira amahirwe, n'ico uzokora ko cyose kizogenda neza, kuko Imana ntiyishurira gusa mu bigumbagumba, nikorera mu bigumbagumba, ariko ikorera mu ijambo ryayo kandi irari agaciro. Kanatsinda Zaburi 138:2 aravuga ngo yashize izina ryayo hejuru n'ijambo ryayo gusumba ikindi kintu cyose hano muri nosi. Alleluya. Rero hano turabona yuko rero hari ibintu by'agaciro Imana ishaka yuko duha agaciro gusumba ibindi byose. Nja kurangiza nduga gusongora, ndagomba kuvuga rero ku kamaro k'ijambo ry'Imana mu buzima bwacu. Nakahe kamaro k'ijambo ry'Imana mu buzima bwacu? Icambere cyo nuko ijambo ry'Imana nuko ijambo ubwaryo ari Kristo. Ijambo ubwaryo ni Kristo. Mu yindi mvugo, Kristo niwe jambo, ijambo ni Kristo. Muri Yohana harabitubwira neza, Yohana igice ca mbere umurongo wa mbere gushaka umurongo wa gatatu haravuga ngo ubwa mbere na mbere jambo yariho kandi jambo yahoranye n'Imana kandi uwo jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere, vyose vyaremwe nawe, mu vyaremwe vyose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Aratwereka yuko Kristo ubwiwe ari we jambo, ngo jambo yahoranye n'Imana, ngo kandi yari Imana. Mu yindi mvugo atwereka yuko Kristo ari we gicapo gitunganywe cy'ivyanditswe vyose. Kristo ari we l'image parfaite y'ivyanditswe vyose. Mu yindi mvugo, Kristo niwe mwuzuzo w'ivyanditswe vyera vyahumetswe n'Imana. Mu yindi mvugo, iyo uri kurasoma ijambo ry'Imana, nubu uri kusoma amakuru ya Kristo gusa, ariko iyo urasoma ijambo ry'Imana uba uri muri contact direct na Kristo, uba urahura na Kristo. Ni kuvuga yuko Kristo niwe cirore cawe. Iyo nuguru ijambo ry'Imana, si amajambo ya Kristo gusa ndiko ndumva, ariko niko nambara icyumviro, ndiko nambara Kristo, niko nuzuye Kristo, kubera ko Kristo ari we jambo. Iyo jambo rero agomba gucika umugabane wanje, uwo jambo agomba gucika ubuzima bwanje, uwo jambo yamyeho, uwo jambo yambaye umubiri, uwo jambo yaje mu isi. Nukuvuga ngo ivyo yatubwiye canke ivyo ijambo ryiwe rivuga na makuru afatanye nawe. Ndiko ndasoma ijambo ry'Imana, ndi muri contact, ndiko ndahura nawe direct, ndi muri Kristo nawe ari muri jewe. Alleluya. Ndasenga ngo ube umukunzi w'ijambo, ube umukunzi wa Kristo, kuko iyo uri umukunzi w'ijambo umatana na Kristo. Iyo ukunzi ijambo umatana na Kristo, ariko iyo udakunzi ijambo ugenda witandukanya na Kristo rimwe na rimwe mu kayombekere utanabizi. Alleluya. Icakabiri cy'akamaro k'ijambo ry'Imana nuko ijambo ry'Imana, iryo jambo nyene ari ryo Kristo, niyo ryatuvyaye ubwa kabiri. Usome muri Yakobo igice ca mbere umurongo wa 18 harabivuga neza. Yakobo igice ca mbere umurongo 18 haravuga ngo nuko nkuko yabigabiye ubwayo yatuvyarishije ijambo ry'ukuri kugira ngo tube umushuzo w'ibiremwa vyose. Alleluya. Aratwereka yuko ijambo ry'Imana ryagize uruhara ntasubirizwa mu kuvuka kwacu bwa kabiri. Ijambo ry'Imana Yakobo yavuze ngo twavyawe n'ijambo ry'ukuri ry'Imana, ngo kugira ngo tube nk'umushuzo w'ivyaremwe vyose. Alleluya. Igihe twizera Yesu Kristo, impwemu zacu zikavyagwa ubwa kabiri canke zikaba restore, impwemu zacu zikanagurwa, ntivyari biturutse ku makuru yo mwisi twumvise. Si amakuru banaka batubwiye canke si amakuru y'abakurambere baduhaye yatumye twumva twokwakira ugakiza, ariko ijambo ry'Imana ritubwira ngo icatumye dufata iyo ngingo nuko twumvise amakuru y'ijambo. Ijambo ryagize uruhara rudasanzwe mu kuvuka kwacu bwa kabiri. Mwemu yari igihe yatuvyara, igihe mwemu yari yakora iyo restauration canke igihe mwemu yari yakora ico gikorwa cyo kuvyagwa ubwa kabiri kwacu, Bibiliya ivuga ngo ijambo ry'Imana ry'ukuri ryaratuvyaye kugira ngo tube nk'umushuzo w'ivyaremwe vyose. Alleluya. Ijambo ry'Imana rifite igikorwa kidasanzwe. Nico gituma Paulo avuga ngo bazobimenya gute atawababwiye.
hari amakuru twumvise y'ijambo, hari ijambo twumvise, iryo jambo ridutuma twizera, hanyuma tumaze kwizera tuvyagwa ubwa kabiri. Hari uruhara rw'ijambo ry'Imana mu kuvuka ubwa kabiri. Niyo twifuza yuko abantu bakizwa bavuka ubwa kabiri, turagenda tukavuga ubutumwa bwiza bwa Kristo, kuko tuzi yuko hari ubushobozi mu butumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ari ubushobozi buzanira agakiza uwizeye wese. Hari imbaraga zikomoka mu ijambo zituma umuntu ashobora kuvuka ubwa kabiri. Iryo jambo ryarakoze operation mu mitima yacu. Suko naronse impanuro nyinshi ngo ngiye gukizwa, sabantu bampanuye cyane, sabantu bazanye ivyumviro imbere yuko mwizwa narahawe impanuro, ariko naco zamfashije. Ntizashobora gushika mu mwemu yanje yari yarapfuye, ntizashobora gushika muri wa mushabanje wari warononekaye, ariko ijambo ririnjira ngo ni inkota y'ubugi mu mpande zose, ritanya amagufa n'umusokoro, ritanya imwemu n'umushaha, ritanya ubugingo n'umushaha. Ryaraje ririnjira mu mutima, riravyara, rirakora operation, maze umuntu yumva agomba kwakira agakiza, umuntu agomba gufata ingingo yo gukurikira Kristo kubera ubushobozi bukomoka mu ijambo. Alleluia. Icya gatatu ijambo rikora, cyangwa akamaro ka gatatu ijambo rikora, nuko ijambo ry'Imana riratubohora. Hano Yesu aravuga ijambo rikomeye muri Yohana 8:32 ngo muzomenya ukuri, ngo maze ukuri kubahe kwidegemvya. Alleluia. Ijambo ry'Imana rifise ububasha n'ubushobozi budasanzwe bwo kutubohora, bwo kuzana kwidegemvya mu mitima yacu, bwo kuzana kwidegemvya mu bituboshe, bwo kutubohora ingeso zitandukanye zigenda ziboha ubuzima bwacu. Ijambo ry'Imana rifise iyo capacité, cyangwa rifise izo mbaraga zo kuza rikora operation mu mitima yacu. Hari igihe usanga umuntu warakijijwe, ugasanga ari ibintu bikikuboshe, ingeso wagendeyemo kera, ibintu bibi wagendeyemo kera, ibintu bidasobanutse wagendeyemo kera, ugasanga ivyo bintu urifuza kubona bihinduka. Hari igihe mbona abakristo benshi birukira mu masengesho ngo asenge, ngo bamusengere, ngo birukana abadayimoni n'ibindi bitandukanye, ariko nyemerere ndakubwire ngo hari ingeso zimwe zidahindukwa nuko ahuye n'abakozi b'Imana bakurambika kw'ibiganza, kumbure n'ibirenge n'ibindi vyose, ariko hari ingeso zihindurwa nuko ijambo ry'Imana kwa kuri kw'ijambo ririko rirakora operation mu mitima wawe. Nico gituma Yesu yavuze ngo muzomenya ukuri, ukuri kubaye kwidegemvya. Iri jambo muzomenya ukuri sukumenya gusa ukuri, ariko n'igihe wakiye uko kuri kugacika ubuzima bwawe, maze ugakora operation kuguhindura no kugutransforma. Nico gituma Bibiliya ivuga ngo abantu banje bishwe no kutamenya. Bibiliya ivuga ngo bishwe no kudasenga. Bibiliya ivuga ngo bishwe no kutinjira mu eglise, ariko Bibiliya ivuga ngo bishwe no kutamenya, no kutakira uko kuri kw'ijambo ngo rizana impinduka, ijambo rikubohore, ijambo rigukize. Erega abapsikologi barashobora guha impanuro, erega abahinga barashobora kugira ati uzogire gutya, wifate gutya, ivyo bintu bizohinduka, iyo ngeso izoguherako. Ariko reka ndakubwire ngo nta bushobozi bushobora guhindura ingeso yawe, nta bushobozi bwo kubohora nk'uko ijambo ry'Imana ribikora. Uzomenya ukuri, uzosoma ukuri, uzokwakira ukuri, maze kuzane ukwidegemvya mu buzima bwawe. Ikindi jambo ry'Imana rizana mu buzima bwacu nuko ijambo ry'Imana ni nkinzo mu ntambara zacu, ni nkinzo mu ntambara ducamwo, n'ubushobozi budushoboza mu ntambara ducamwo. Yesaya 43:2 niyo avuga neza ngo nta cacuriye kukugwanya. Reka turisome kugira ngo turitahure neza. Yesaya 43 umurongo wa kabiri haravuga ijambo rikomeye ridutahuza ukuri kw'ijambo ry'Imana ngo niwaca mu mazi nzoba ndi kumwe nawe, no mu nzuzi ntizizokurengera, ngo niwaca mu muriro ntuzosha, kandi n'urubeya ntiruzokubabura. Nk'iri ni ijambo umuntu asoma ari mu bibazo, rikaza nk'ijambo ry'Imana rigutera intege, rigufasha gutahura icyo Imana igushakako, rigufasha gutahura yuko Imana igomba kukuremesha, ukaremeshwa, ugakomezwa mu bibazo uri kuracamo, mu muriro wawe, mu mazi menshi, mu ntambara nyinshi, mu bitero, ariko ijambo rikaza rikuremesha, rigukomeza. Alleluia. Ndangirize kuri no point ya nyuma y'akamaro k'ijambo ry'Imana, nuko ijambo ry'Imana niryo ridushoboza kunesha Satani. Alleluia. Mwese muravyibuka yuko igihe Yesu yagenda kugeragezwa mu bugaragwa, igihe Yesu yagenda gusenga hanyuma agatangura kugeragezwa na Satani mu bugaragwa, Satani yaraje aramubwira ngo niwapfuka mukansenga ngo ndaguha isi yose n'ubutunzi bwose na gloire yose yo muri nosi. Ariko Yesu acaramwishura ngo handitswe ngo usenge Imana, wadore Imana yonyene, aba ariyo ushira ku mutima wawe, usengana umutima wawe wose. Ibi biratwereka yuko hari intambara ducamwo canke ibibazo ducamwo by'ubuzima bwa misi yose, Satani akaza aryosha ubuzima bwacu, azana ibigeragezo ku nzira yacu, azana ibintu bituryosha, ariko ugomba kumenya yuko ikizogutuma umunesha ukamutsinda hasi akatakaza inkomezi mu buzima bw'iwawe kuzura ijambo ry'Imana kuzoba kugwiriye mu buzima bw'iwawe. Kuko Satani bamugwanisha amasengesho gusa, ariko bamugwanisha bagage,
y'ijambo ry'Imana ufise mu mutima wawe, iyo niyo izogushoboza, iyo niyo izotuma uhagarara unesha, uhagarara uri umuvainqueur, uhagarara uri umuntu ashobora gusinda Satani n'ivyiwe vyose. Alleluia. Rero ino jambo riratwereka yuko hariyo urgence, hariyo ukwihuta kudasanzwe, ukwihutirwa kudasanzwe ko kuba abantu b'abakunzi b'ijambo ry'Imana. Nk'abana b'Imana bakijijwe, ndasenga ngo Imana itwuzuze inyota yo kuba mu ijambo ry'Imana, inyota yo gukunda ijambo ry'Imana, kurisoma maze rizane impinduka mu buzima bwacu. Alleluia. Rero ndarangije nizera yuko iri jambo ryagufashije, rizanye umururumbo muri wowe, rizanye agacanwa muri wowe, rizanye iyindi nyota yo kurundi rugezo yo gukunda ijambo ry'Imana no kongera kurisoma. Ndangiza nsoma rino jambo kugira ngo dusengere hamwe, riri mu Migani igice ca 16:20, riravuga ngo uwushira umutima ku ijambo azobona ivyiza. Uwushira umutima ku ijambo azobona ivyiza. Ni washira umutima ku ijambo, ibyiza byose Imana yateguye bizocika umugabane wawe. Ibyiza byose na projet Imana ifise ku buzima bwawe bizocika umugabane wawe. Mwami Yesu, ndaguha icubahiro, ndagushimira ku bw'aya majambo tuganiriye. Nzi neza yuko ari amajambo wahumetse kandi ari amajambo yafashije uwari karayumviriza. Reka mpwemu yero ukore operation mu mutima wawe yumvise wese, uwutaragifise inyota y'ijambo wongere umwuzuzi iyo nyota, uwutaragifise umururumbo w'ijambo wongere umwuzuzi uwo mururumbo, ukundishe Mwami ishengero ryawe ijambo, udusubize muri bwa bucuti rwa rukundo. Ye Mwami umwanditsi wa Zaburi yavuga ngo naribitse mu mutima kugira ngo noye gucumura ku Mana, ngo kandi ngo niryo tara muri kiribenge vyanje. Reka Mwami wongere watsa ku kariro, wongere kundisha abantu Mwami ijambo, mwemu yero ukundisha abantu ijambo ry'Imana, ubanyoteza ijambo, barondera ijambo, bakunda ijambo, barishire ku mutima, ubuzima bwabo buhindurwe n'ijambo, kuko ijambo niryo Mwami riduhindura, niryo ridutuma turushiza gusa nkuko wowe ushaka, kuko ritwibutsa umugambi w'Imana, rikaturongorera mu ciyumviro c'Imana. Urakoze, reka Mwami Yesu uhabwe icubahiro, ushigwe hejuru ubu n'ibihe vyose, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Umwami Yesu abahezagire, mugire umunsi mwiza. Yesu abagirire neza mu banyu no mu vyanyu. Murakoze cyane.